aba mora numva ngo bajya abana ngo ngiye kurya umwana niwe baryoshye gusa none nimba bamujya kuko umusanga mwizita amujya renda imari dukamubona uvuga ko bamusigaza neje atuma avuga ko asigaza umwana aho twovyemera none kumujya umwana akaboneka ajya n'ubu wa muri nimbaba yamufite sawo umuziki atagashegu urimwa canke umuziki atabishegu urimwa bro ngo ntawushika ngo ntuvuma yamani abo barabeshe je mvuga ko babeshe kuko muziki kwandika siho abavumye bose ntibari ibishegu kwete wapi ariko la majority benshi bafise amazina barabiririmba yapo ikintu batazi ibishegu bivuma mu badada nyene aba bashushe nyene abadadare nibo bavuga ibishegu gusa batipe na ibishegu bavuga oya mane ibishegu byavuye ku bakobwa gusa abahungu baje kubivuga babikuye ku bakobwa yapo ubundi twe na ibishegu tuvuga aje twakijijwe mana abahungu we none ndakajya none wewe ririmba ibintu bise message hamwe na fate na nyenshi tubahiro iwacu yumve akajamba avuga ati kame mu mwana arafise notion afise guteza imbere igihugu eske uririmbye nk'iryo jambo bagaca bati twabishaka umuririmbyi aza guserukira amakungu wacu twarandakada ngo twariya he basi we iyo ubona wowe twara niya shamani je nabeshi umustar akiririmba ibintu byubaka je no nkishira imbere Natasha na Satubi respect kuko bajya show me love my baby show me love uyu musi nukuri nije nawe show me love madale show me love egera slow ngira ico nkubwira way you dance the way you baby talk bituma aho nimbura control niyo mpamvu ndimo mbikubwira ko namaze kwibera mu rukundo uyu musi girl singugira uhande aga isha boy young prince maniga Igozen TV. Nuko bakunzi ba Igozen TV navuye muri capitale politique ngeze muri capitale economique aho muzi ko namandi update ndondera impano aho ziri hose ndikuma rero numwe mu bajene bakiri bato young press ndakuramutse bro yandakura mu kije nanje mvuza ati amahoro y'Imana bande namwe kubakuzi kera abakuzi uri inzobe cy'abakuzi wira je banzi namye mfise inzobe kuko inzobe nije ubunyene basa ni kuri mukorogo nivyo by'iwanyu bro mani kwa kugira mukorogo bisaba amafaranga mani nta mafaranga ufise no ya nico gituma ndakubwiye naho yo bari yo nano mani l'argent mani qui parle no bizi none kandi amahera tuma umuntu atagana ya money talks no byumvise no mu cyongereza kubera iki uri muririmbyi cyangwa kubera iki wahisemwe ko uwo muririmbyi bro so je nahisemo kuba umuririmbyi ko ari talent yiwanje nyene ncambuka tire kananje pambane nk'abandi nyene urabyumva tuje muri one game the fighting nyene you see bino ngibashaka kumenya akaririmbo katumye uba young prince so jaga akarimbo katumye mba young prince ni song yitwa show me love show me love yep ndashaka kumenya kandi nakaririmbo katumye kumbure kaguta hasi kuko nta murindi atatera swata akarimbo kumbure kakwata izina mu misi mike naka nta ndirimbo nimiranya kizina kabisa wapi ntanimwe wagumye ukora amahiri je nami nandika fresh kandi no ndabijishimira Imana ibandanye gusima talent yanje bandanye ikomera gusa ino hose barakuzi yi baratuzi yes ndi kumwe na young press ariko young press umuziki atagashegu urimwa canke umuziki atabishegu urimwa bro ngo ntawushika ngo ntuvuma yamani abo barabeshe je mvuga ko babeshe kuko muziki kwandika siho abavumye bose ntibari ibishegu kwete wapi ariko la majority benshi bafise amazina barabiririmba yapo ikintu batazi ibishegu bivuma mu badada nyene aba bashushe nyene abadadare nibo bavuga ibishegu gusa batipe na ibishegu bavuga oya mane ibishegu byavuye ku bakobwa gusa abahungu baje kubivuga babikuye ku bakobwa yapo ubundi twe na ibishegu tuvuga aje twakijijwe mana abahungu we nutuzi none abakobwa ni watuma mani twerura mana none ubizi we nawe umuririmbyi kumbure uvuga ati umuririmbyi arakora indirimbo ariko hari amajambo amwe aririmba kumbure nanje ntokumviriza iyo ndirimbo ndi kumwe na mama canke na papa ni nkaba shamani barazwi none bazwi bagwego nyene nabe indi yegwego ntumuzi none kurumva ko ruti izindi nzego bro oya rero nk'indirimbo basi indirimbo uvuga ati indirimbo yarayiririmbye sino yumviriza ndi kumwe na mama canke na papa ni nkiyahe wo kuvuze ko vraiment aririmba indirimbo kumbure zirimo ibishego so je novuga ingoma yiwe novuga ati akaze sana utanze message no kubwira umuntu kuyisigura yo kugora ni araryoshe man
yap kubera nawe yakuryohe ya je ko ndi umustar je ndayifiringa kandi ndamuha respect n'abandanya akora me gusa arabe zarandika nyene message rimwe sometime iza ikagira ikintu ishingiye ku bantu none yararyoshira goye kuvuga ati nguri kwasigurira umuntu mani we nka wewe reka ndakubwire orege nkawe usigurira umuntu ko ari indaryoshe canke indaryoshe aryoshe gute imani reka twe twarize bro turanayamara araryoshe ni jambo rihasigariye ikintu sigarira zine n'umuntu si n'ikintu n'umuntu birumvikana umuntu eske aryoshe ko makonze umuntu batamurya mani we nta muntu wapi nta muntu bajya mani umuntu wo muri ye aba mura numva ngo bajya abana ngo ngiye kurya umwana niwe baryoshe gusa none nimba bamurya ko umusanga mwizita amurya renda imari dukamubona uvuga ko bamusigaza neje atuma avuga ko asigaza umwana aho twovyemera none kumurya umwana akaboneka ajya n'ubu wa muri nimbaba yamufite sawu iyi ndirimbo ko muravuga ati iyi ndirimbo araryoshe uvuga ati mitende iyi ndirimbo ko muravuga ati indirimbo freba sinayumviriza ndi kumwe na mama cyangwa na papa niya ndakadami none agaki aho kakitu utakada ngomi naona leo ndakadami leo sisigarira zi none wowe aho nta kana wumva mutsi ko turavugiramo bya bindi ngo leo ngo ndaka uno munsi ngo ndakajya none wowe ririmba ibintu bise message hamwe na dufate na nyinshi tubahiro wiwacu yumve akajamba avuga ati kame mu mwana arafise notion afise guteza imbere igihugu eske uririmbye nk'iryo jambo bagaca bati twe dushaka umuririmbyi aza guserukira amakungu wacu twarandakada ngo twari yahe basi we iyo ubona wowe twara niya shamani je nabeshi umustar akiririmba ibintu byubaka je n'ubu nkishira imbere Natasha na Satubi respect kuko bajya mu ndirimbo zabo barafisemo ide baravuga ati Natasha we ko yaririmbye ngo kigori ndirimba ikigori rimwe yandi majambo zacumba hari yahanye wowe kubera ko mushize imbere ukavuga ati canke ni kubera ko Natasha ushaka zo gukubita kanoti niyumva ikiganiro wowe tujya mwana arashigikira oya wapi rega mani urabana no muri famille hari umwana w'ikigaba lendi jiskaje dusanga akora amanyanga muga vendredi samedi dimanche waje zanga aragamburukiye abavyeyi baramutumye kurima gutwara utuntu gushikesha utuntu ku mashini papa agaje avuga ati kigaba canje kirarutantuze mugo numva naco kirakora amakosa mugabo kirire pala evizanu kiza kikarepara amakosa yaco nyeka avuga ati jewe urabona nubu dufate ufise imodoka yapfuye no musi mari duacana na irepa avuga ati mani ijya modoka yigira ruti yantuze iyo uryama yapfuye eme ndikira mugiga yari yapfuye rende none akarayidoda ubundi rero Natasha kirire para ya wapi nigushatse kuvuga wapi navuga ati ibikorwa vya Natasha ni nkuko byisubiza update hari kumwe nabiza nakabigamika kwanza bikava anju urumva bivuye anju abaji ikigori cumba bisu ya update ashazana uburundi bwacu nagati urumva ibintu nk'ibyo yavana ubundi rero cyane Natasha kirire para niko ushatse kutubwira bro umuziki atamupfumu umuziki ataburozi ngo biragoye cyane kugira umuririmbyi atobore oya jivyo sindavyemeza bro kuko ndazira muziki ni talent y'umuntu nituma abahiti nimubwira ko umupfumu ari watumuhitinga ego ndaza umupfumu ujya mu bubeshi bwiwe je simba harukuri uhitingira mu bubeshi ni mind yabahinduruka ibaza ngo bahitinze ajya n'ubuhitinze mani ni clever yawe mu mutwe iba mind yagiye ahanduka ibaza bahitinze kuko noneho nsigura gute ko iyo umutuguheranye ucuzima harabo umuti waheranye bacha barazima uwo maze kumenya canke je ntanabona kuri Rwanda vuga barabazi none tumaze barabazi none umustar azimye hari ubuzima kubura uburyo n'ubuzima kubura inganga kuko niwe bumaze gukora ibintu amaklipe video avana nka 3 miliyoni wamaze gufata izina cyumbya ko ubuzima amezi 5 birabaho iryo jambo nivyo kunda ubundi rero ugomba uvuge yuko buhoboneka umupfumu akavuga ati ngira ndaguce indasago ku maboko kunda mu mugongo kugira ngo no bunyene ucufata hit umwana wo mu ruyigi mu gisuru wari yanya tembere aririmba indirimbo ya bro ivyo ntavyo ukora wapi iryo jambo je naryo nokora na gatoyi kabisa kandi je nta n'umupfumu ushaka ahubwo ndashaka gusa Imana izoguma impande yanje ivyo nkoze iziramfasha none mani wewe mbwira gute ndondere umupfumu amfashike burya umupfumu yanciye indasago Imana naje ivuga ati waya maguru yawe no musi ntambuka none uwo mupfumu no nsubira inyuma nambwira ngo mize ngo imiyindi ngo ide ngo ntambuke mwega vyase ngenda urati cambwira ngo senga
were ntiwemera ko Imana ifasha uwifashije. Imana ifasha uwifashije gute je ndifasha none wabimbajije ndakora muri studio nyene nkiyungunganya mu petit job bwanje nkaronka nyene amamani make nyene nkacanja muri studio nkakora amateka kandi urabitoye Imana ifasha uwifashije. Cameraman umujama bizomugora kugira vume yanka kuja ku bapfumu. Oya cameraman nizere ko nabasenga ndabizi kasenga n'umubeshere nta muvuma jako kandi azovuma nawe nyene naje ntawe njako. Oya wewe ngabo musupportinga onye ndavye nka ide zawe ahubwo uraraba wikebuke man. Yes nuko mbere yuko turangiza ikigana ariko garukana kajwi uri imbere yumu kujya uburi imbere ikumbure ya y'umudele y'umu producer ariko aragushiramwo beat mu nyuma gashiramwo piano mu nyuma gashiramwo guitar ugaca nawe utegura ijwi ryawe rero kuri microphone za Eagles and TV turiri imbere gato aga freestyle kumbure kamwe mu ndirimbo waba warasohoye. Yap. Show me love my baby show me love uyu musi nukuri nije nawe show me love madale show me love egera slow ngira ico nkubwira way you dance the way you baby talk bituma aho nimbura control niyo mpamvu ndimo mbikubwira ko namaze kwibera mu rukundo uyu musi girl sinkugira uhande aga isha boy young prince maniga Young Prince indirimbo yawe kumbure canke indirimbo zawe bazisange kuri kuzihe platform kumbure usanzwe ukoresha. Yapuje ndakoresha platform ya mbere nakoresha ni Instagram ndakoresha Facebook basanzwe bazi kariyo nka international kuko nibyo beshi bakoresha nkakoresha na YouTube kama kawaida nkakoresha TikTok nkakoresha na nibisanzwe nyene zizose mu WhatsApp byo birasanzwe birazwi nyene uco byumva na amabakandika gute kugira ngo bagutore. Young Prince Bose. Yap. Akajambo kanyuma kuri baba dada bagukatira ucambara ibipataro vyagutse utaraba Young Prince ucitwa Nikodemo ariya wapi je sinigeze nambara GG man kandi je nazina nigeze ngira ribi nari witwa gute utara umbwiza ukuri izina ry'abavyeyi witwa gute. Je nitwa amazina menshi nitwa Abes mama na papi izina riri kuri karangamuntu bose n'abavyeyi hariho Akizimana Enoch Abes Taluku umuzungu y'Igitego uramuzi Taluku sina mazina yiwanje. Yap. Babigemere bagukatira kubera ko warukiri hari anye Enoke ubu mugabo bakubona nk'umustar wambaye amashanete azimvye nga anye iminyorori zimvye ubiyo muhuye muri kati ufise izina ushobora kurondegwa n'abamenyesha makuru kumbure mukagira ico muganiriye ubagara ko gute canke ubitwara ko gute iyo babonye. So man jewe ntabigeze bankatira kweri je nibanyita nta numwe na mudada numwe aragutera ipoto wapi je nitwa Shine Kisa ahubwo baza kubwinshi nyene nibo bakuronde baza kubwinshi nk'amapoto nawe ukaba ntibantera ipoto ahubwo baza kubwinshi nk'amapoto wana amapoto agenda yiseresere yegeranye kujye nyene vraiment iyo mana sino babeshira ntabwo begeze bantera ipoto kabisa wapi ntibanibesheye abo beshi baza waguma wabinjije aba ya wapi ndabinjiza mutuvumo gusa nabaye welcome nyene turasangira nyene akabisira gaye none ubizi nyene abafanzi ifo ko mu partage nyene umunezero no mubabaro aho yiti nyene mba nyene challenge urumva ico irifo bajya badada nyene ko tuja tubiyegereza nyene bakadufasha support burya ari umuntu ibaza ko umudada atakina dufasha burya umudada ari umuntu wa mbere kuko akoze challenge yawe indirimbo yawe ishika kure man cyo gitwa abakobwa tutobigeza kure je mbere nkunda abakobwa sana kurusha abahungu yazo urosisha se kumbure zo guhagarara imbere ya president kugira ngo ugire icyo musavye ikintu cambere wosabanye n'icubahiro umukuru w'igihugu muhuye amaso ku yandi akaguha akanya canka akaryo ikintu cambere musaba cyo biki ya je kintu musaba cambere nico gusupportinga kwanza muzike yacu mu Burundi twese ko sino kwisabira jenyene ko mu star turi twese turaba star turi muri one game agafasha abantu bose dukorera muri muzike aba journaliste aba cameraman en group akaduha support ya hamwe mbere bishobotse akatwubakira n'igi house kigangi sana avuga ati ni house de musicien di Burundi kandi wagumuvuga ivyo ngo ngurumva mani ngo iri house gayi wapi man ariyo dialogue dukoresha turi kumwe n'abantu biyubashe n'izindi z'abastar n'iz'abaniga ega mani ariko ngene wifata muri
wifashe nk'umupasiteri none ndero abikiganiro cyawe man. Yes, nuko bakunzi ba Igozen TV reka tubashimire nkuko nababwiye ko twari kumwe na Young Prince nkuko yakubwiye ko akoresha ama platform agatandukanye ama Facebook ama Twitter ama WhatsApp ari anye kumbure ugaca usimbira no kuri page ya YouTube account yo ya YouTube kumbure ukandika Young Prince zohabona ibikorwa byinshi harimwo hari anye za Show Me Love yindi Hi gatambe ya natwika kuburyo rero kugira ngo hatwike neza uhatwike n'abagenzi bawe uzoca umufyondera handitse sabone cyangwa subscribe utibage na share commentaire nayo kumbure ni kintu ngira kamaro ku muririmbyi televiziyo yakwakiriye yakurondeye nitwe twakurondeye bro akajambo kamwe watubwira ni nkaka so je akajambo kamwe nababwira yani big up so much kwa mwandonde kandi ndi simple star. I'm not a superstar, you know, but one day I'm gonna be superstar. Mvuze ati tu Igozen TV foko tuyikora songe nyene ndabeje kugira nanje nyene mubone ko mfise travail nzokwemera nje muri studio ngo ngoma ya Igozen TV yamani ni vuba Igozen ni kuyandikira songe yumeshe kuko je ndabonye mutanga support ama tuandanye tubikora ukunyene man cyo byiza sana. Asante sana. Igozen TV.